Reka subire ndabaye kaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutse kuri ishene ya Nyumero Dende Isange TV. Ishene bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakora amatohoza muri w'ikirundi. Ndabahaye kaze rero mu makuru yacu uyo kuri iyi saha akarobara amakuru no cane haraza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Hano mu Burundi hariko haravugwa ko hoba hari umugambi wo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Umugambi kandi uri kurategurwa n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca ndetse n'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo. Ese nyuma ya Ndayishimiye ninde yagiye kuzoramutswa u Burundi? Ni gute Bunyoni yashatse kuba umukuru w'igihugu bimuviramwo ivyago? Muri iyi nkuru yacu rero dukesha kinyamakuru Ejo Heza cyo kuwa 24 ukwezi kwa 6 2024 menya urugendo rwa Generali Alenguiyume Bunyoni kuva muri Paripeutu gushika ashatse kuba umukuru w'igihugu ku nguvu. Kananira abagabo ntiyiyimye. Mu nkuru deruka kubaha injyanye na ba Petero Buyoya babiri ari wo Buyoya na Nkurunziza harajemwo izina rya Alenguiyume Bunyoni. Havugwa ko ari we yakiriye Hussein Rajab mu gisagara ca Bujumbura. Ico gihe kandi Rajab yari aje mu nama y'umuhari Forebu yabereye mu Burundi kwa 22 kwezi kwa 3 2018. Amasoko yacu avuga kandi ko kuba Romeo cyangwa se Hussein Rajab yaragendeye mu miduga ya Alenguiyume Bunyoni bwari ubutumwa ku bari basanzwe baburaba ijisho ribi. Inkuru zivuga ko Hussein Rajab yamye ashaka kunywanisha abafise ibyo badahuriza ko na cane abatanguranye nawe mwiyubakwa ry'urumuhari wa CNDD-FDD bama bashaka gufata Rajab nk'uwabo gusa ntibashake ko hari abandi bamwegera. Ivyo navyo rero Hussein Rajab akaba atavyerekwa kuko ryari irindi shusho ryo gukumirana ari ryo byatuma bafata umuheto. Kukwanka iryo kumirwa byatumye Hussein Rajab azeza amabanga akomeye abandi barundi batahoranye muri CNDD-FDD, aho wasanga abajejwe umutekano wiwe mu mpimba bari abahoze muri Paripehutu ahandi ibikorwa bikomeye akabituma abahoze mu gisirikare ca kera FABE canke abahoze mu yindi mihari. Ugasanga amabanga y'igihugu n'ibisabwa guhindurwa ariko abigeza abatutsi b'ibururi bizwi ko bahoze canke bacerereye wari umwasi wiwe rutura ari we Buyoya. Rajab rero yasigura ko atari ubwoko bw'umuntu bumugira mubi ahubwo ari agatima tare kiwe. Paripehutu FNL ya Misago yinjira muri FDD. Intwazangabo nka Generali Alenguiyume Bunyoni, Generali Godefroid Niyombare ndetse na Generali Guillaume Nabindika zaramenyekanye cyane mu muhari wa Paripehutu. FNL ishami ryitirirwa Misago Donatien akaba ndetse ari ishami rimwe mu yandi yagiye ariyo nkora kuri Paripehutu nkuru. Inyuma y'ukwicanyi bwakorewe abanyeshuri b'abahutu kuri kaminuza y'u Burundi muri 1993, bamwe mu bacitse ku icumu bahungiye mu bihugu bibanyi, abandi bahambya bene wabo ku rubuga rw'intambara mu mihari itandukanye. Uburongozi bw'umuhari CNDD-FDD bwahavuye bumenya ivy'iryo shami rya Paripehutu maze haratunganywa imikebukano y'ukuntu boja hamwe mu kugira intumbero imwe y'urugamba. Amakuru avuga kandi ko kwakirwa mu bwato bunini bwa FDD Alenguiyume Bunyoni yabifashe ko ari intererano idasanzwe ahaye CNDD-FDD, aco gituma yabona ko akwiye gufata
nico catuma abona ko akwiye gufatwa nk'udasanzwe. Mu by'ukuri kandi uburongozi bwa FDD bwemeye kuwakira iryo shami rya Paripehutu kubera vyavugwa ko ririko ririgenza nabi mu gihugu mu gushahura abanyagihugu, abadandaza babategereye mu mabarabara. Iyo ngendo rero ikaba yaracafuza urugamba rwo guhuza demokarasi, kuko aba bahanganye baca baronka ico bogerako mu kubankisha abanyagihugu, mu gihe kandi urugamba rwari rwatanguye kubwo ineza yabo banyagihugu nyene, kandi akaba ariyo bari bafata mu mugongo. Amakuru kandi abandanya avuga ko bivanye n'icubahiro Mutama canke Muzehe, akazina k'icubahiro bita Hussein Rajab yahabwa ku rugamba, vyatumye Arengeyo mu Bunyoni yumva ko havuye umutama wa mbere haca hakurikira we nka mutama wa kabiri. Ivyo kandi vyaragaragaye mu mvugo zimwe zimwe, aho Arengeyo mu Bunyoni yakunda kunebagura ingingo uburongozi bw'umuhari bwaba bufashe, yitwaje ku yuko atagishijwe inama. Nk'uko bivugwa kandi na bamwe mu bahoze mu rugamba muri FDD, bavuga ko igihe Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umuganga CNDD-FDD uwo munsi, akomerekera ku rugamba, we n'abandi batatu bababaye rwose, kugeza aho Hussein Rajab afata ingingo yo kubarungika kwivuriza mu gihugu ca Kenya. Bamaze kugaruka ku rugamba baboneka nk'abihebuye, kuko kazoza kabo mu vya gisirikare kasa n'akatagishobotse. Mu bwenge bwinshi Hussein Rajab yarafashe ingingo yo kubabuduza amapeti, bahabwa irya koroneri nk'iryo izindi ntwazangabo zikomeye zariko nka Arengeyo mu Bunyoni arimwo, kugira ngo ntibacike intege. Iyo ngingo yarateye ishari Arengeyo mu Bunyoni kugeraho atyoza abo bakomeretse, abashinyagurira avuga ati Rajab arantwenza, none nk'aba abaduza amapeti y'iki kandi babaye ibimuga? Aba ntitwataha tujana mw'idefile babona bazobishobora. Iyo mvugo ya Arengeyo mu Bunyoni yashatswe gucanishwamwo abagwanyi, kuko baciye bahaduka icuka kibi, aho havugwa n'abashatse kurasana mu ngabo. Indongozi z'umuhari zivyitwaramo neza, ihumure riragaruka, ariko Reverien Ndikuriyo vyaramubabaje cane, ubona ko yari yahahuriye n'umwe mu baryango biwe, ku buryo n'ubu vyase ko ababarira Arengeyo mu Bunyoni. Hari kandi abavuga ko atari Ndikuriyo wenyene vyagoye kunywana na Arengeyo mu Bunyoni. Hafi nka bose mu bo Arengeyo mu Bunyoni yasanze muri FDD ntibamwerekwa, kuko yamye ari umuntu w'inzigo, akagira ubwibone bwo kwishira hejuru, agakunda kandi amaronko gusumba ineza ya bose. Bamaze gushika mu gihugu ko vyagenze rero, inyuma yaho uwahoze ari umuhari ubereye umugambwe abarundi bakawutera inteka ugatsinda amatora 2005, Arengeyo mu Bunyoni ari mu batanguye ingendo mbi yo gusahura amatungo y'igihugu, ari nako akunda ivyubahiro n'ibibanza vy'iteka. Abaduhaye amakuru kandi bavuga ko Arengeyo mu Bunyoni nubwo yakunda kuvugwa nk'umwe mu bagereye Nkurunziza, atari urukundo rwamujanyeyo, ahubwo ngo ku biharuro vyiwe vyo kuzokwicara ku ntebe y'umukuru w'igihugu nk'iteka risumba ayandi, yabona ko ngo yegereye Nkurunziza ari kumwe na Adolphe Nshimirimana bizomworohera kuyishikurira, kuko ngo kubwiwe yabona ko Nkurunziza aho bahoba nayo Adolphe akaba yarabona ko irya ntebe imurengeye. Nubwo yari azi ko Hussein Rajab ari we mutama mw'ijambo muri CNDD-FDD, l'homme forte du système CNDD-FDD, yarabona ko kwipanga ari inyuma ya Rajab bitoroshe, kuko kwa Rajab ivyo bitakunda. Uwushashaye
ikibanza ntaco yaronka, ariho havuye imvugo ko wipanze bamupangurura. Ukubona ko Rajabu ari atoshikira amatungo n'intebe y'umukuru w'igihugu vyoroshe biri mu vyatumye Bunyoni ashigikira ko Hussein Rajabu yakwa uburongozi bw'umugambwe. Mu kumwereka ko ubuhangange bwiwe ataho bwagiye nubwo yari mw'ibohero, Hussein Rajabu yarigeze gutabara Bunyoni mu mwaka wa 2010 amuburiye ko aza guhabwa isumu mu mfungurwa zo mu ndege mu rugendo yari agira ajemwo mu gihugu c'Ubushinwa. Uko bamwe mu bihangange bashaka kwikura ko arengewe mu Bunyoni, niko Hussein Rajabu yakinga akoresheje abatari muri uwo mugambwe. Vyatumye Bunyoni abona ko atari ku ruhande rwa Rajabu ubuzima bwiwe bushobora guhungabana, ariko kandi akaba ataco Bunyoni yakora ngo adashizeko ikiguzi. Ivyamushikanye kukuba igihangange ca mbere gifise amatungo menshi muri CNDD-FDD. Amakuru kandi abandanya avuga ko nubwo yaronka amatungo menshi, indoto yiwe yo kuzoba umukuru w'igihugu atayihevye, ariko kandi ico atamenye nuko ayo matungo menshi yahawe kwari nko kumuzibira kugira ngo ntazosubire gusaba kugirwa umukuru w'igihugu. Inkuru zivuga kandi ko mu mwaka wa 2014 mu nama y'ibihangange yabereye mu ntara ya Karusi biga uko bokwifata kubwo ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, arengewe mu Bunyoni yasabye bagenzi be ko ico kiringo bokimuha hako giteza induru mu gihugu ndetse no mu makungu, ariko ntivyakunda kuko kirya kiringo cari gifise ivyo kigamije nk'uko twabibabwiye mu nkuru zaheruka. Amakuru kandi abandanya avuga ko uretse impamvu izi cane ziriya ibihangange vyo muri CNDD-FDD vyari vyararahiye ko bidashobora kwemera ko arengewe mu Bunyoni aba umukuru w'igihugu bivuye mu kwibone kwiwe, kuko babona ko yohava akoresha ubwo bubasha mu kwikiza abo adashaka. Ivyo navyo kandi babivuga bisunze amajambo yigeze kubwira bagenzi biwe mu nama bari barimwo mu kirimba kwa Nkurunziza, avuga ko bagenzi we amafaranga atabafata agumye basa nk'uko bahora basaba bakiri mw'ishamba, ariko kandi wewe asigaye ngo ari nk'umuzungu w'amafaranga, arico gituma ariwe akwiye kubarongora. Amakuru kandi duhabwa n'amasoko yacu avuga ko mu mpera za 2010 mu nama ya 19 mu nama y'ibihangange yitegura uzosubirira Nkurunziza, arengewe mu Bunyoni yari afise icizere ko ariwe azoza guhabwa ico kibanza, ariko aza gutangazwa n'igenwa rya Evariste Ndayishimiye. Amakuru kandi y'ibanga twaronse avuga ko Evariste Ndayishimiye yatanguye gutegurwa kuzoba umukuru w'igihugu kuva ahawe kurongora umugambwe. Umwe mu bahoze bajejwe ubuzima bwa Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye akiramutswa umugambwe avuga ko bigeze kwakira intumwa za Hussein Rajabu. Ayo makuru kandi avuga ko izo ntumwa zari zizanye ubutumwa bushimangira ko atacahindutse ku nteguro y'inyabutatu yubatswe uko Nkurunziza, Rajabu, Evariste Ndayishimiye. Iyi nyabutatu kandi ivugwa ni iyubatswe kuva bakiri ku rugamba, ijanye n'uko bari kubisikanya ku butegetsi nk'ivyabona bidasanzwe vyo mu kugenga vy'ukungene demokarasi yahandaniwe ikaboneka yirabutswe n'amasezerano yo guhagarika intambara. Hari inkuru zivuga kandi ko iyo nyabutatu y'ukubisikanya ku ntebe y'umukuru w'igihugu, aho hatangura Nkurunziza hagakurikira Hussein Rajabu, inyuma yiwe hakaza Evariste Ndayishimiye batazira Neva. Hariyongewe ko uwa kane ariwe General Silas Ntigurirwa. Igihugu
igihugu ca Tanzania n'umugambwe uri ku butegetsi CCM canke se Chama cha Mapinduzi nk'abaramuye CNDD-FDD mu ukwibutsa ko bashigikiye iyo nyabutatu wahoze ari umukuru w'igihugu Jakaya Mrisho Kikwete igihe yaza himukwa. Ndayishimiye yaribukije ko acibuka uko Nkurunziza Rajabu na Evariste Ndayishimiye bakorana. Ayandi makuru y'ibanga twarose avuga ko hari amasezerano yoba yarahawe mu mugambwe CNDD-FDD ajanye no kugene abazoba abakuru b'ibihugu bobisikanya hisunzwe amadini nk'uko bigenda muri Chama cha Mapinduzi. Ivyo bikaba kandi byatanguriye muri CNDD-FDD aho amasengesho mpuzamadini yatanguye kuba nk'itegeko kuva bakiri ku rugamba, kimwe mu byatumye ndetse hubakwa inyabutatu ya Nkurunziza, umukizwa Rajabu umuyisilamu ndetse na Evariste Ndayishimiye umukatolike. Amakuru kandi abandanya avuga ko bivuye ku kajagari Nkurunziza yateje mu mugambwe CNDD-FDD ntibitebe bigikunda ko ibiringo byubahirizwa byatumye urutonde rwo kubisikanya ku ntebe y'umukuru w'igihugu rutabandanya nk'uko vyari bitegekanyijwe. Arengeye Bunyoni yanka inyabutatu. Amakuru avuga ko inyuma yo kuronka amatungo menshi bahavuye biga uko bagabangana ibibanza by'iteka mu butegetsi bw'igihugu, bamwe bazokurukiramwo. Amasoko yacu abandanya avuga ko ibihangange bimaze kwankira Nkurunziza izina rya Pascal Nyabenda, Bunyoni yaciye asaba ko ariwe yoserukira CNDD-FDD mu matora ya 2020, bagenzi we baranka. Bunyoni yoba yaratumye intumwa kwa Hussein Rajabu mu gihugu ca Tanzania kugira ngo abe ariwe atanga izina rya Bunyoni, ariko Rajabu ntiyavyemera kuko kubwiwe amasezerano y'inyabutatu yategerezwa kubahirizwa nubwo hari ivyahungabanya. Mu nyuma Hussein Rajabu yoba yarabwiye vya bihangange ko bitokumira rwose Bunyoni nubwo benshi batamwerekwa canke ngo bamufitiye inzika kuva bakiri mu rugamba, ariho Bunyoni ngo bamugira umushikiranganje wa mbere. Icababaje Bunyoni nk'uko amakuru adushikira abivuga nuko izo ngingo Rajabu afata zimeze zidasobanutse. Mu kiringo ca gatatu aho Nkurunziza atasohoka igihugu, Bunyoni yaragerageje kuja mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama aserukiye leta y'u Burundi. Urugendo rwiwe rwahagaritswe ageze mu gihugu ca Ethiopia, akaba yashaka kwerekana ko we arinda ari we bakwiye kugira umukuru w'igihugu. Igenwa rya Aneva niryo ryamutunuje kubona umuntu atazi kuvuga ijambo no gufata ingingo ariwe ngo bashira imbere bitwaje amasezerano. Yabaye kandi intandaro y'uko Bunyoni aca afata ingingo yo kwisokora muri systeme ya CNDD-FDD, ntiyasubira kwitaba ibikorwa na bimwe byabo, aja gutegura uko ashikira intebe y'umukuru w'igihugu aciye mu nzira ziwe kuko yarabona ko ari kumwe n'abandi bitokunda. Mu kugabisha Bunyoni ko ingingo yafashe yo kwisokora muri systeme ishobora kumukorako, ubutumwa bwavuzwe na Reverien Ndikuriyo yavugiye mu ikoraniro rya CNDD-FDD ko hariho umuntu agendanirwa n'imiduga irenga 10 abihawe na systeme, none hageze aho avuga ko ivy'iyo systeme bitamuraba. Ndikuriyo kandi acavuga ko uwo muntu ashobora kwakwa ivyo yahawe byose na kare niwe asumvya abandi. Ico gihe kandi benshi bibaza ko ariko avuga Evariste Ndayishimiye batazira Neva, mugabo bwari ubutumwa bugenewe Arengeye Bunyoni. Nkubuzi aho ubutegetsi buhobahoba, Bunyoni yaciye atangura kwegeranya
abahoze bayoboka Nkurunziza abizeza ko ibibanza Neva yabatse azobibasubiza ashikiriye ubutegetsi. Yongera kandi yizeza abo bahoranye muri Paripehutu FNL ko azoca abaha amapeti yo ku rwego rwo hejuru nibemera kumushigikira mu mugambi wiwe. Uwo mugambi wa Arenga y'Umunyoni watumye kandi bamwe bamufitiye inzika baronka ico baherako mu gutegura kumukura mu nzira. Amakuru adushikira avuga ko hari abategetsi babiri bakomeye cyane muri CNDD-FDD bagiye Tanzania kubwira Hussein Rajab uko icuka kimeze muri systeme kugira agire ico akoze. Kubwo ayo masoko kandi yacu ngo abo bategetsi babiri ni General Alexandre Muyenge batazira Manlex arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Ico giti akaba yagihawe kugira bizoze biramworohera kujabuka imbibe z'igihugu mu ishusho ry'inkino. Bivugwa kandi ko Manalex ari mu bihangange vyegereye Rajabu ariko utopfa kumenya ko bafise ijambo rikomeye mu gihugu. Uwa kabiri yagiye Tanzania kubwo ikibazo ca Arenga y'Umunyoni ni Reverien Ndikuriyo. Amakuru avuga ko uko bahabwa amabanga mu butegetsi hamwe ndetse no mu mugambwe hari ibiharuro vya politike bikomeye vy'isungwa. Amasoko yacu avuga ko Hussein Rajab amaze kubona ko amazi yarenze inkombe yaciye kandi ategura uko Bunyoni yokurwa mu gihugu bataramugandagura. Ico gikorwa cahawe General Prime Niyongabo ubwizigirwa bwa ngabo. Prime Niyongabo rero kwa Rajab ubushobozi bwo kwanka ikintu ntihagire uwundi akirenga ko biri mu vyatumye amara ikiringo kirekire mu burongozi bw'igisirikare. Ayo makuru kandi abandanya avuga ko Prime Niyongabo amaze kubwira Arenga y'Umunyoni ko adahunze ashobora kugandagurwa, Bunyoni yaravyemeye harategurwa inzira yocamwo nk'uko vyama vyakozwe iyo hari umuntu akomeye bisabwa ko asohokanwa igihugu mw'ibanga. Amakuru avuga ko Hussein Rajab yari yamaze kuvugana n'abategetsi b'u Rwanda ko bomwakira Bunyoni nka kurya bakiriye General Godefroid Niyombare mu kurindira ko hafatwa izindi ngingo. Mu mwanya hari harindiriwe abaza gutora Bunyoni akajabukanwa mu Rwanda, Bunyoni yaciye yisubirako abwira Prime Niyongabo ko Rajab yahengamiye ku ruhande rw'abashaka kumwica. Kumukura mu gihugu vyerekana ko uwo mugwi ari wo watsinze kandi yategerezwa kubahuza. Bunyoni yongera ko aramutse asohotse igihugu azoca yibagirwa kandi afise ibikorwa bikomeye yakoreye igihugu. Ubutumwa bwa Bunyoni ko yanse gusohoka igihugu bumaze gushikira Rajab yaciye ababwira ko bomukurako amaboko nk'abazi ko Bunyoni ari umuntu w'intagondwa agoye guhanurwa. Bari bateguye ko yase kuva mu gihugu baca hamufunga akamwaka ibyo atunze nk'uko Reverien Ndikuriyo yari yabivuze. Amasoko yacu yatubwiye ko igikorwa co gufata Bunyoni cahawe Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkoroka na Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Ihindagurika rya Nkoroka na Kazungu. Amakuru y'ibanga twahawe n'umwe mu bigengereye Rajab avuga ko Nkoroka na Kazungu bamenye ko Romeo yamenye ko Romeo abikorako igihugu igihe uwo muntu afatirwa mu ntara ya Cibitoke. Yabonye Nkoroka na Kazungu baje kumutorora aca arategura umutima ko agiye gupfa, bamujanye kumupfungira mu biro bikuru by'iperereza i Bujumbura. Yaratangaye abonye Kazungu amuzanye ivyo afungura n'imiti kuko mu gipolisi
mu Cibitoke bari bamuboreje igufwa. Nkoroka nawe yamuzaniye impuzu zo guhindura kuko izo yari yambaye zari zuzuye amaraso zanatabutse mw'iperereza. Yahamaze iminsi 5. Umunsi wa gatandatu Kazungu yaraje amusohora mu gasho amubwira ko Mutama amutumye kumujabukana, ariko kandi we yabona ko bamujanye kumwica. Yamujanye mu Gatumba aca amuha abamushikana muri Kongo. Yamubwiye ko ibyo byose byabaye Rajabu akiri mu mpimba. Yavuga ko inyuma y'umwaka yagarutse mu Burundi, aho yari ari mu Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Romeo yaramuhamagaye amubwira ko yoraba agakura meza kuko Kazungu aje kumufata. Kubera yari amaze kubona ko Kazungu ari umuntu wo muri systeme, ntiyashotse ahava. Yari yisamaje kugeza aho Kazungu yahamusanze. We yashaka ko baramukanya kuko ngo baherukana amujabukana muri Kongo. Niho rero yabona Kazungu aje n'abapolisi benshi. Akimushikira aba amuhaye amakofe 2 n'imigere, wa muntu agwa hasi. Aca abwira abapolisi ngo terura iyo mbwa muterere mu muduga. Avuga kandi ko atatahuye ibyabaye, atangura kwibaza ko Kazungu yoba yarahindutse. Ageze mu iperereza na Nkoroka yaciye aza. Nkoroka agira nka Kazungu ashika akubita amucira amate mu maso. Bukeye niho yabona Kazungu amusubije telefone ubwo nyine Rajabu aca aramuhamagara yashavuye cane, aramutukagura amubwira ko yashatse gukoresha abo yatumye amakosha bivuye mu kwijajara. Vyagenze uko no kuri Bunyoni rero hari uwamuriye akara ko harungiswe Nkoroka na Kazungu. Aca arabona ko Rajabu yamukuyeko amaboko. Bunyoni nk'uwuzi uko bigenda yaciye aja ahabona kugira ngo ntibaze kumurasa. Bamwagirije ko yari ahunze. Amasoko yacu avuga kandi ko Bunyoni adapfunzwe n'ubutungane, ahubwo apfunzwe n'igihano c'uko yanse gukinjura. Bigishoboka ari naco gituma ivyimburano ziwe ari inkinamico. Hari amakuru kandi avuga ko Bunyoni ashobora kurekurwa amaze gushikana imyaka y'ubukukuruke ata jambo agifise mu nzego, ariko kandi bakamureka ntibamwake amapeta kugira azosazane iryo teka. Inkuru ijanye n'igituma igihugu kiri mu bihe bidasanzwe by'ubukene kandi hariho abagabo babitunganya tuzoyibasangiza aho bukera. Reka tubashimire kuba mwariko murakurikira amakuru n'ibiganiro twari tubashikiriza kuri iyi saha. Tuzozerere ngaha, turaza gusubira n'ubundi mu makuru araza kubagiza ko amakuru mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane muri deni ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka romba kengurukire kandi bashimire kuba mwari kumwe natwe amakuru n'ibiganiro twari tubashikiriza kuri iyi saha. Tube dusozerere ngaha, turaza gusubira amakuru araza kubagiza ko mufite ndetse wivure partage ndetse na sabone kugira ngo mujye mu notification shares y'amakuru tuba turiko turabashikiriza.